Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana muri mu makungu mu bihugu bitandukanye vyo ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya barirya nino ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, abari mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, muri Tanzania mu buseruko no muri Kongo mu burengero bw'igihugu cacu Burundi, mwese muri irya nino mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu Burundi ndabahaye gaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane, impinduka zikomakomeye cane mu gisirikari c'u Burundi, ubwoba ni bwose, ubwoba bw'intambara, intambara zitandukanye zirarikoze ngaha mu gihugu cacu Burundi. Biravugwa ko rero abajenerali batandukanye, abakoroneri Ndayishimiye yaciye abahindagura abavana mu mabanga atandukanye, bamwe arabasubiriza cane cane abajejwe iperereza bose yaciye abahindagura, bamwe yabirukanye abandi basubirira abandi. Biravugwa ko icabiteye ari intambara yo muri Kongo isize ikoze izo mpinduka canke itanguye gukora ibara ngaha mu gisirikare c'u Burundi, aho bivugwa ko rero kigiye gusambagurika. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arabandanya agisambura bivanye n'amakuru ariko aragenda aboneka ku rubuga rw'intambara, aho biri kuvugwa ko rero mu gisoda c'u Burundi hari harimwo abagambanyi bakomakomeye cane batanga amakuru ku bansi no gucungera neza ibikoresho vy'igisirikari no kubandanya barondera amakuru abaganisha ku ntsinzi yo gukubita umwansi. Biravugwa ko amakuru ari ku rubuga rw'intambara, Varisito Ndayishimiye ivyo we ariko arakora ngo ari ukugira ngo akingire igisirikare c'u Burundi. Inama zitandukanye, inama giturumbuka zaragiye ziba ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gisirikare, twarababwiye ukungene muri eta majoro haciye hakorana inama gihutihuti. Izo nama zari zagiye zihamagazwamwo bamwe mu bakuru mu gisirikare c'u Burundi. Izo nama hamwe n'umukuru w'igihugu yarabahamagaje muri Ntare Rushatsi. Agiheza guhamagaza abo basirikari bakuru bakomakomeye cane, niho hafatiwe ingingo yo kugena bamwe bamwe mu bibanza bitandukanye. Ivyo bibanza rero harimwo abajejwe iperereza baciye bahindurwa. Uyu Nsaguye yaciye afata ikibanza gikomakomeye cane, naho na Nduwayo nawe arafata ikindi kibanza. Colonel Gaspard Baratuza nawe yakuwe mu mabanga. Ibintu bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubwoba bw'intambara ni bwose. Ni mu gihe baciye bafata abasirikare babajana mu ntara zo mu buraruko, bamwe mu basoda bavanwe mu bibanza vyabo ngo baragirizwa ko bashobora kuba baratanze amakuru mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo basirikare batanze amakuru ngo bakaba bari bahejeje kumenya ivyo umukuru w'igihugu mbere n'igisirikari ico bariko barategura. Intambara iriko iratutumba, intambara iriko irategurwa, bashaka gushora canke kugaba igitero mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo bikaboneka ko rero ngo amakuru yaciye aja ahabona, amakuru yari anyegejwe cane yaciye amenyekana yuko abo mu Rwanda bahejeje kuyatahura no kwitegurira ivy'ivyo bitero uko vyari vyateganyijwe kugabwa ngaho muri ico gihugu co mu buraruko. Ivyo rero vyateye Ndayishimiye amakenga, niko gufata abajejwe iperereza bamwe bamwe mu batanga amakuru canke mu bamenya amakuru mbere, aca arabahindura, urwego rw'iperereza araruhindura.
General de Brigade Nduwayo Venuste yaciye avanwa mu mabanga yo kurongora ingabo zigwanira ku butaka, yasubiriwe na Niyiburana General Major Niyiburana. Uyu nguyu yari asanzwe arongoye ingabo ziri mu gihugu ca Somalia, contingent ziriko ziragarura amahoro, ziragarukana amahoro ngaho muri ico gihugu ca Somalia. Amakuru aravuga ko rero abasirikari baciye bavuga ko uyu General Major Niyiburana ari indongozi nziza ishobora gutwara neza, ariko ngo apfukamiye cane General Prime Niyongabo, ngo nta muntu n'umwe ashobora kurenganura canke kuvugira mu gihe yoba arenganye. Bakabona ko rero ivyo kugena uyu Niyiburana mu mabanga yo kuramutswa ingabo zigwanira hasi canke ingabo zigwanira ku butaka ngo harimo ikintu kitari ciza, hari karite uyu nguyu Niyiburana adafise co kuvugira abasirikari. Niyiburana ngo ni inshuti cane, ni umunywanyi wa General Prime Niyongabo. Ico Prime Niyongabo avuze ahita avuga ati ndiyo bwana, ndiyo boss, ahita aca yemanga atakuburana. Hagize umusirikare ashobora kuba arengana canke mu gihe abasirikari boba hari ibitagenda, ngo babona ko uyu General Major Niyiburana ata kintu yoca abavugira. Aba twobamenyesha ko bahoze mu gisirikari ca kera, igisirikari ca ex-FAB, yaba Nduwayo Venuste mbere na Niyiburana Jean Claude. Pacifique Silas Nsaguye uyu nawe yahora atwara iperereza, yari yarifashe mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho ryatwagwaga na Ernest Musaba. Uyu niwe yari ajejwe iperereza. Uyu Ernest Musaba yaravuzwe mu mabi akomakomeye cane, inyuruzwa ry'abantu. Iperereza rya gisirikari muri ico gihe ryaranyuruje abantu bikomeye cane. Nawe mbere yuko Ernest Musaba yari yarihawe na Colonel Inyase nawe yaravuzwe mu igandagurwa n'inyuruzwa ry'abanyagihugu. Indiri y'abanyagihugu ngaha mu Burundi yari yaciye ayinyuruza cane, bigera nubwo afatigwa ibihano n'amakungu bivanye nuko yanyuruza abantu agaca abagandagura. Ico abikoze uyu Nsaguye Silas Pacifique agifata iperereza inyuma ya Ernest Musaba, yaraciye agira ico akoze kuko inyuruzwa ry'abantu bikozwe n'igisoda c'u Burundi vyaraciye bihagarara. Kuri ubu ngubu rero asubiriwe na Manirakiza Jean d'Affaire. Uyu niwe yaciye afata iri perereza mu minwe, ubu niwe agiye kuramutswa iperereza ry'u Burundi. Nawe hakaba hagiye kwitegwa ikigiye kuzokogwa niba nawe azokwijandika mu inyuruzwa ry'abarundi batandukanye bikozwe n'igisirikari c'u Burundi. Ibintu birakomeye cane. Amasoko yacu rero avuga ko abasirikari bamwe bagiye bakugwa mu mabanga yabo ari ukubera ko bari kwegereza iz'ubukukuruke canke kuja mu zabukuru. Naho ngo uyu Silas Pacifique Nsaguye we ngo yoba yahaniwe ibitaragenze neza ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biravugwa ko nguyu hari vyinshi mu iperereza vyagiye bitagenda neza, abasirikari b'u Burundi bagaca bagwa mu mitego bakagandagurwa. Ivyo ngo vyoba ari vyo yoba Nsaguye Pacifique Silas yoba yazize. Ngo biravugwa ko kandi amakuru yataragiye abonekera igihe ingabo z'u Burundi zikagwa mu mitego y'abagwanyi canke bakaja kugaba ibitero ku mwansi batazi neza ibigwanisha afise n'imbaraga afise, ibice yoba yaramaze gufata, bigatuma abasirikari b'u Burundi bahahonera bivanye n'iperereza ritakora neza. Ngo biravugwa ko kandi uyu Silas Nsaguye
ariko arahanwa canke akuwe muri ayo mabanga kubera ko hari vyinshi atakoze. Ngaha mu gihugu c'u Burundi abasirikare bakaba baratanguye kugumuka bavuga ko batoja muri Kongo bivanye n'amakuru agenda avayo, ngo mw'iperereza rero bakaba bataravyifashemwo neza. Akaba asubiriwe na Manirakiza Jean d'Affaires, hakaba hagiye kurabwa niba we azobihingura neza cane. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya